Kigingi yaraye ahaye Kigingi yaraye akoze ibintu bitameze fresh sana. Kigingi yaraye akoze amakosa ku ruhande rw'iwanje, reka ndayita amakosa. Kigingi yaraye akoze ibintu bitari vyiza na gatoya muri no industry. Yaraye akoze ibintu onavuga neza yuko bitaryoshe na gato. Uri umukunzi w'umuziki cyangwa se uri umukunzi w'imyidagaduro, ibintu Kigingi yaraye akoze novuga neza yuko nawe ni wavyumva biraza kugushavuza. Kigingi murabizi ko mu minsi heze yarafise show muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kigingi mu minsi heze yaragiye muri Amerika agiye guteramira abafana biwe muri Amerika. By the way, murabizi neza yuko Kigingi akunze guhabwa ayo mahigo yo gusoka igihugu agiye gukora show kunezeza abafana biwe. Kigingi rero mu minsi heze yaragiye hanze agiye gukora show nkuko bisanzwe. Iyo show yari show kwinjira bari ibihumbi, bari $80, bari $80 kugira ngo winjire muri show. Yari yo mafaranga barisha ku muryango kugira ngo ushobore kwinjira muri show. Sasa rero Kigingi iyo show nimba yarahomvye, nimba atifuza ko abantu berekana abantu bashoboye kwitabira show yiwe, Kigingi abantu bari baje muri show, murabizi neza yuko nta hantu habura abantu bafata ama video muri show. Ubu bitwa Nico Junior asanzwe ari CEO wa Nico TV, nawe nyene yari yabaye mu bitabiriye iyo show ya Kigingi. Murabizi ko nawe asanzwe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari yagiye muri show ya Kigingi, yararisha amafaranga ari deplasa araja kuraba show. Ni ikintu kitaba kitoroshe na gatoya. Show yabereyemo gisagara, show ya Kigingi yabereyemo sico gisagara Nico Junior abamo. Munyumvirize neza, show aho yabereye ya Kigingi igisagara yabereyemo sico Nico Junior abamwo, ariko arariha amafaranga yiwe ari deplasa, arariha déplacement, arashikaho mu kibanza kugira ngo aze gushigikira umurundi mugenzi we Kigingi. Arariha $80, ariko niko murasi yuko ari mu entertainer nkuko bisanzwe. Asanzwe afise urubuga murabizi rwitwa Nico TV, isanzwe ikorera ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Amaze rero gushika muri show ya Kigingi nk'umu entertainer, ntiyari kugenda uko yamaze kuriya amafaranga. Yavuga ati reka nanje ngire reka nanje fate video kugira ngo nereka abafana banje uko bimeze ino muri show ya Kigingi muri Amerika. Kumbure nereka abafana banje batashoboye kugirane, batashoboye gushika muri Amerika. Ndabereke show ya Kigingi uko iriko iragenda. Niko rero gufata video, niko gufata telefone. By the way, sorry, niko gufata telefone yiwe atangura gukamera cyangwa se atangura gufilma indani muri sare ariko harabera show ya Kigingi. Sasa rero amaze gutangura gufilma, Kigingi aca amwaka telefone. Kigingi amaze telefone acehereza umuntu bari kumwe na Kigingi, aca layicekinga. Hanyuma Nico Junior bamusubiza telefone, ariko Nico Junior we yibajije ko kuba musubije telefone atakibazo bitwaye kuba video yafashe yo yipostinga, kuko baciye bambwira ko atemerewe kugira gute gufata video. Mugo waravuga ati ko bajya nkiye gufata video, ngibaze ko iyi namaze gufata no yipostinga akurubuga gwanje kugira ngo abafana cyangwa se abantu bankurikirana baze kuraba uko show ya Kigingi yagenze muri Amerika. Niko rero guca afata iyo video akayedita nk'umu entertainer ko nabikubwiye. Asanzwe ari CEO wa Nico TV, aca arayedita ayipostinga kuri Nico TV iyo video.
amaze kuyipostinga, nimba uzi ibintu by'imbuga, hari ibintu bitwa copyright strike. Copyright strike ni mbi ku bantu bamuzi cyane YouTube. No kuvuga ne Kigingi yaciye akubita copyright strike YouTube channel yande ya Niko, ariyo Niko TV. Acha arabaripotinga kuri YouTube, arabarega. No kuvuga Kigingi yaciye arega Niko kuri YouTube, aravuga ko yakoresheje video yiwe aho yaciye amusabira ko bo muhana, acha aramuributinga kuri YouTube strike. Bacha bamuha YouTube strike kuri YouTube channel ya Niko TV. By the way, jewe maze kumva iyo story yambabaje sana nk'umu entertainer, kubera turazi neza yuko umuntu agiye muri show afise imbuga ziwe runaka, ategeza kuhava afashe video kugira ngo yereke abafana biwe uko ibintu biriko biragenda, uko show iri kiragenda mako kanya. Ariko usanga umurundi mugenzi wawe we warishe déplacement, wagiye kumushigikira, agaca kurega yuko wakweje video yiwe, kandi video wafashe na telefone yawe, ariko kugira ngo wereke abantu uko show yiwe iri kiragenda, abarundi batashe gushika muri Amerika, ubereke uko show iri kiragenda. Ako kantu gace kanyibusa umunsi tuja muri ville, cameraman wanje Zombi aho yabonye Roriro Simba, amubonye muri ville, aza kumufilma, aza gutora kamera, aja gufilma Rizo muzizi wa jiwe legendi. Sasa Roriro yarakoze action nayo yetari nziza, aho yashoye gushwana sana muri public muri ville. Ariko kibagira mbega uri umuntu nyabaki, uri umusani. Musani ni kiyo cha jamii. Umusani ashaka kuja ahantu abura abantu bamufilma kubera ko uri umusani. Ahubwo Roriro bari bamuteye agateka kuba agiye muri ville, abantu bakabona ko Roriro ahantu hari abantu baza kumukamera. Ariko Roriro we yabifashe nka beef, yaciye ashwana. By the way, jewe kinovuga kuri Kigingi yofata ivyo bihano akabikura kwa Niko, yo copyright strike akabisigura ikava kuri Niko, kubera ko iyo zibaye strike zitatu kuri YouTube channel yawe mu mezi atatu, baca batwara urubuga rwawe bakarubloka. Kigingi my brother, kula copyright kwa Niko kuko yari aje kugushigikira nk'umurundi bro. Wagwan Showboy Radio. Icyo nashaka kuvuga mu vy'ukuri, umuntu twe duha agaciro umufana, twe duha agaciro. We pasi urasikia bro, Niko nta kosa na rimwe yakoze gufata video mu gihe yaje muri show yarisha amafaranga yiwe. Nta kosa na rimwe yakoze bro. Kigingi nta kosa na rimwe Niko yakoze kuba yarafashe video yaje muri show kugushigikira man. Ahubwo wakoze ikosa ryo kuba wo muri bootinga kuri YouTube. We pasi sorry bro. What the fuck? What the hell man? Nta kosa yakoze, ahubwo icyo nosaba gusa Kigingi, igihano wamusabiye kuri YouTube niwe wenyine ufite ububasha bwo gukosora iryo kosa kugira ngo remove ko. Wagwana ma bro, why not abarundi tumeze guco? Tuzotera imbere gute tutifuza yuko hari abatera imbere kubera twebwe? Yes, Kigingi ni brand kuko umva yarinze ari haja kumushigikira gufata video. Nta kosa na rimwe yakoze man. Ahubwo ikosa wakoze nuko wagiye kumuributinga kuri YouTube, kandi bakamuhana man kuri video yafashe yaje kugushigikira yarisha amafaranga yiwe man. Yes, ntivyari bikwiye brother kuko rivyo, ahubwo iryo kosa wamusabiye ongera urisabe bari mufute ko bro. Wagwana maniga. Showboy Radio.
se wabo man. Remember, subscribe,